nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri rya minsi Yezu yabari ishengero ry'Abayahudi ati, mbe abantu ba none nobagereranya nande? Basa nande? Basa n'abantu bicaye ku nama bahamagarana bakabwirana bati, twabavugirije umwironge ntimwatamba, twakomye induru ntimwarira. Raba Yohani Batista yaje atamukatarya atamvinyu anywa, none muvuga muti ari mwishitani. Umwana w'umuntu we yaje arya anywa, none muvuga muti n'umubyi wa cane n'umunywi w'imvinyu be n'umukunzi w'abatoza kore n'abanyabicumuro. Ariko ubwitonzi bwerekanywe n'abana babwo bose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Uyu munsi mu ngingo zikomeye zigize ukwemera kwacu usanga iyo ngingo ihanamiwe cyane. Ni rya ngingo tuvuga ngo nemera ekleziya imwe nyeranda gatolika kandi ishingiye ku batumwa. Iyo ngingo iyo turiko turayivuga hari abaca bibaza bati ni ukugomba kwikwegera ko kuko hari urugwirirane rw'amadini menshi. Si ingingo yo kwikwegera ko kuko ayo madini yose avyanka canke avyemera yose yavuye mu muryango wa Kristu, inzu y'Imana, ekleziya imwe nyene Yezu yashinga, ariyo ibandanya mu muryango wa ekleziya katolika. Vuze gutyo si ukuvuga yuko mvuze ko ahandi Yezu atariyo, oya, kuko Yezu ntaba ahantu nk'uwugaraniwe. Aba ahantu bwa mbere hose hari umutima umuhamagara. Ko urashaka uriko no muri iyo ekleziya nyene ariko utari kumwe na Yezu. Mugabo Yezu ariya ni hari mugabo ugasanga uriyo kishimuti jewe ndi muri ekleziya ya katolika yagenewe imwe yatambuye kandi imwe banywa agacupa. Hari abantu babona umenga kuba muri ekleziya kagwa abantu ngo muri ya dini ngo banywe icupa. Sivyo vya mbere biranga. Ibiranga vya mbere nibitwa bisoro Paulo arabwira Timote. Ukwemera Yesu Kristo umwana w'Imana nzima yigize umuntu akaza mu mubiri w'umuntu agapfa akazuka ngo akurira mu ijuru. Kujya kwemera tuvuga ku munsi w'Imana kurahambaye cyane. Nako ndabivuga ko turavuga gutya kubera urugwirane rw'amadini warazanye ikintu c'agapfungu, ugasanga bariko barafata umuryango wa ekleziya katolika bakawutondeka hamwe n'utundi tudumidumbi twinshi dutangura hirya n'ino, ngira ngo n'uyu mwanya ndiko ndavuga hoba hari akariko karavuka. Muvyumve neza, si ukugomba kwigizayo abandi yo kumenga nk'uko nabivuze mu ntango ntibari kumwe n'Imana, ariko ni ukugira ngo ibintu tubipange neza, tubitahure neza, tubitondeke neza. Tubitondeke neza. Ko biratangaje ingene ushobora gushaka gushira ku rugero rumwe abantu bamaze imyaka 2000 babona ingene Kristo akora muri iyo muryango, kacibatondeka hamwe n'umuntu atanguye ejo ngo yuzuye umucanga w'umutima mweranda. None uwo mutima mweranda n'utanguye no munsi yariho ako kantu kawe kataratangura, kandi ejo ari naho kozima, kuko bwinshi burazima. Kuko n'ubundi kumwe Kristo bivuga hari aho usanga butubakiye ku ngingo ikomeye ya Kristo, ugasanga bwubakiye ku bindi. Kumweza bivuga ati abanyamuriko ndayavuga rero tuyirabe ko twese si ekleziya gusa ni mukristo wese iyo yubakiye ku bintu bidashingiye muri Kristo
bisenyuka n'ingoga, bimutekurukana n'ingoga, bimutakarana n'ingoga. Magira ati gushingira ku ijambo ryanje by'ukuri niwe yubaka ibirama bidashobora guhitanwa n'ibihuhusi cyangwa ibivumbuzi byose byisuka mu buzima bw'abantu. Aha rero ndabigarutse ko kandi nubwo umuntu ashobora kuvuga ati ari muri ekleziya imwe yagenewe wose kandi y'abatumwa, nibyo, ariko haba hasigaye koraba nawe yuko by'ukuri ari kumwe na mutima wa ekleziya, ari mu mutima wa ekleziya, ari kumwe na Kristo. Cyo gituma mwumvise Paulo abwira Timote ati mu kurindira konza ngurabe ingene wigenza mu ngoro y'Imana. Ekleziya akayita ingoro y'Imana, ariyo ekleziya y'Imana nzima, inkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Akantu bakumvise nkunze kukababwira, ngiyi rero passage bikomeye rero. Ekleziya y'Imana niyo nkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Ukuri gushingiye mu muntu umwe, ushingiye mu muryango w'Imana. Uyu munsi hari abantu dufata ko bakomeye, ukamenga ibintu byabo bishingiye kuri bo, ugacumenga barimo ukuri kose, ukamenga mbere iyo umuntu yigishije ukuri kwa ekleziya baja kugusuzumisha muri abo bantu. Abapasiteri bavuga ko bakomakomeye rwose, uyu munsi bose umenga bagomba kuja kubakonsulta. Uyu yatanguye ejo bundi asanga aho ekleziya kandi azoheza ayisige ngaho. Ugasanga rimwe rimwe mbere abantu batanguje nk'ibintu bagomba kubyifatamo nk'ibimungu, kuko bumva ko babishingira kuri bo, batabishingira kuri mutima wa ekleziya, ngo bace bamenya ingene bategerezwa kwigenza no mu bintu bashobora kuba batanguye. Ni inyosha mbi zitera rwose abantu batanguye ibintu. Baca mu umenga atari twebwe duhari nta gishobora kubandanya, bizoca bisenyuka. Havurabe ko bisenyuka. Akarona bandagakura ku bantu muri amakarero cyane natwebwe ngaha musamiritse. Naje sanga yaratanguye, nafata isema aho rigeze, hazoza igihe bagira bati pati panga urugende, igikorwa cy'Imana kibandanya. Nkabona abantu baciye hano ugasanga barabaye abantu bakomeye rwose, mugabo ugasanga ntibamenye kwakira icyo Imana yakoze muri bo mu kwicisha bugufi. Kagira gihe bikamugora, ukabona ibintu biguma bimucamo, kagira uti wowe rero uko uyu munsi umeze ntukiri mu gihagararo cyo gushobora kubandanya ukorera muri ubu butumwa. Tumura abawungururiza ahandi ngo jewe ngo nibahaye bashaka kumura kwajya, bashaka kunyirukana jewe ngiye ibintu byose byoca bihagarara, byoca bipfa, ibintu byose byoca bipfa, bakagenda ubuzima isabizi bukabandanya, kuko ntigari bushingiye kuri wewe, ntibyari bishingiye kuri wewe, ahubwo uyu umenya gushingira neza kubyo uri kurakora byari kugutagatifuza ukarengana, biguhaye akaryo ko kuba mweranda. Nakaryo keza kugira ngo natwe iri jambo Paulo abwira Timote tugiyerekezeko, ngo urabe ingene wigenza mu nzu y'Imana, urabe ingene wigenza muri ekleziya y'Imana, mu mugwi urimwo, muri kohale, muri aho wihebeye Imana, aho urangurira ubutumwa, mu muryango wawe. Hajya mu muryango turahita muri ekleziya yo kuziko, muri Radio Maria, mu butumwa urimwo, kuko aho hantu harakomeye, kuko hambarijwe ko izina rya Data, Mwana na Mutima Mweranda, hagerereyemo umuryango wa Data, Mwana na Mutima Mweranda. Ni ekleziya y'Imana, ngo ni inzu y'Imana. Kandi abantu bose burya bashaka gushikira ukuri bava muri kuri kwanje, cyo twita subjectivisme mu Gifaransa, bakemera kwinjira mu kuri kwacu kumwe n'Imana. Nico gituma Paulo agize ati ngo niyo nkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Paulo turazi ko rimwe kenshi yitanga kwa karori,
ntavuga ati ngo jewe ndishimikira n'ingo ry'ukuri muri ekleziya. Agira ati ni ekleziya y'Imana ari nkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Kumva yuko nta kuri nisangije kwiwanje umenga ndi kimungu canke umenga ndi umumarayika kurotsa ava ku gicu azanye ingingo ntasubirwamwo. Oya, ingingo ntasubirwamwo ni ingingo y'umuryango, nivyo kugira ngo ishikirizwe igaca mu userukira umuryango. Ivyo bintu muravyumva. Ni vyiza ko tuvyumva uyu munsi, kuko uyu munsi usanga umenga iyo hageze ikibazo c'ukwemera ushingiye kuri iyo ngingo ya ekleziya bica binyoganyoga kubera ubudumbidumbi bwinshi bw'amadini aguma azukuruka hirya no hino, ukamenga ni nk'ibizima. Nzi ko n'ibizima bitabye kuzukuruka muri ekleziya ni nzima, niyo nkingi n'ishimikiro ry'ukuri. Igihe numva ko mfise ukuri, na cyane cyane abantu mukunda kwerekwa no kubonekerwa, ntawe uvuze ko ibyo wabonye cyangwa ibyo weretswe atari byo. Zanabisuzumwe mu nkingi n'ishimikiro y'ukuri ekleziya. Ntucuza ngo ugomba gutangura kwigisha utangura ibintu abantu mushaka gutangura imiryango y'abihebeye Imana. Reka guca unyaruka kwambika amavara abantu, gushyira abantu mu kwega abana b'abandi mu buzima utarasuzumisha muri umwe musa afise umuco n'ukuri kutayegayega ushingiye mu guhoraho kw'Imana. Ugasanga wihenze, urashobora guhubisha abantu benshi, urashobora gutakaza ubuzima bwa benshi, ugatesha umwanya ubuzima bwa benshi, kandi bikaryana mu mutima, bikababaza iyo ubonye umuntu yazimagiritse atakaza umwanya wo yari gukoresha mu bindi bintu ngirakamaro by'ubuzima, agakuza ubuzima bwiwe akabuteza imbere, agakuza ubuzima bw'umuryango, akabumugisha n'umuhezagiro utamuye neza mu muryango w'abemera. Tuze turabyitondera rero. Ekleziya natuyifate nk'agaciro iri mu ngingo y'ukwemera. Ibintu uzogomba gukora mu kwemera kw'Imana, kwemera kuzana ubwami bw'Imana hano ku isi, utagombye kubisangira na ekleziya, uratanguye gutaka, uratanguye kuzibira. Ndabibwire nabo bandi bantu bari mu madini yabo, ibyo uzogomba kugira utari mu bumwe n'umuryango mwegeranira hamwe ku izina ry'Umukama, birashobora kukuzibirana ukazimira kumwe nabyo. Dusaba Umukama ngo adukize bene uko kuri rero, ukuri umenga n'ukuri top privé kwiwanje, top individualiste. Tutumva yuko kuba ukuri gutabawe, gukingiwe, kuronse mbere ingene kuranguka neza nk'ukuri kwabaye ukwasangiwe n'abandi bose mu muryango. Iwo shimikiro n'inkingi by'ukuri kuzana ubukiriro mu bwami bw'abana b'Imana. Mu nkuru nziza naho Yesu araciye umugani uhambaye, umugani aratubwiye nyabuna ingene abantu bo mu gihe ciwe bamubereye nk'imburabugirire, babereye imburabugirire Imana. Aha mwumvise Yesu ariko asa n'uwidogera abo bantu akagira ati, be abantu mumeze gute, urwaruka rumeze gute? Avuze urwaruka rero agombye kuvuga abajene, agomba kuvuga generation, abantu bo mu gihe ciwe bameze gute? Imana ntako itabagerageje, yaraje bagana izananye mu muntu atajya atanywa, yisonzesha rwose agasigara aragafiriti. Ari abantu bafise biyumva nk'Imana gutyo, bisonzesha rwose, gasanga no mu maso yaranyunyutse ukamenga nta dutamagigira, kubera kwisonzesha, kubera kumbura ariko aragwana n'ibindi bintu bikomeye, kubera ibintu bikomeye agomba gushyitsa mu muryango w'abana b'Imana. Ugasanga mu nda yamatubitse wavubi nk'ugomba kuja muri defile de mode y'abagore n'abanyene, kubera ukungene yumva ashaka guhura n'Imana. Imana y'igihe yazananye muri abo, ariko ntiwadonoka, nta na kimwe wumvisemo ko Imana hari ikigomba kukubwira. Imana ikorosha ikaza mu bandi bantu
ego bakunda kwibera mu bantu bagasangira n'abantu. Yesu yari umuntu akunda kwibera mu bantu agasangira, mbere akaba no muri bajya abantu ikibano cigizayo bajya n'abamaraya bajya n'abasuma akajayo kugira ngo aje kuronderayo abazimiriyeyo, agasangira nabo akayaga nabo, kandi avuyeyo akavayo hari abo bazananye. Gusa nuko hari abihena ngo bagiye kubazana bagasanga nibo batwawe baciye baherayo. Nukugenda yumva ko bifitiye umuhamagaro, bagacamwagiriza bati ujya akunda icopo akunda aho bihiye naho ruhiye. Harimo no kumukekeza mu gihe ciwe, kuko mu gihe ca Yesu babona yuko umuntu by'ukuri w'Imana, umuntu w'umuspirituel, n'umuntu yisondesha bikomeye, asenga bikomeye, kandi uko niko n'uyu munsi tubibona. Mugabo siwe ari mw'Imana wenyene, bashaka gusanga uwundi muntu azi kubana neza n'abandi, akabayagira Imana, akabazana ku Mana, agasangira nabo, ugasanga arafise ubundi buhinga bw'ukungene azana abantu ku Mana. Ntituze rero turasanga duciranira imanza, ahubwo tukaraba yuko by'ukuri uko twiyumvamo umukama n'ukungene tumushikiriza abandi by'ukuri, kugira twabivuze ko ariko ekleziya yo nk'ingishimikiro ry'ukuri ibitwereka ibitwigisha muri Yesu Kristo. Yesu rero akagira ati mwebwe mumeze gute? Kuri Yohani ntagira ngo ari mw'ishitani, ntajya nanywa. Mugabo ujya hari amashitani arya kanwa, murazi ko ariyo umuntu ukamwisinya ingengo y'amashitani kayirotsa mu kanya, ntaubwira akagoma kubwira yuko ashonje. Muzoce muraba uwisereje isahani akuzuza akagira umusozi wambotse yuko ari mw'ishitani. Mugabo hari ababigira kubwa amashitani. Yesu akagira ati uwo yaraje yisonzesha, mugabo ntimwumvise ingene Imana ibegereye. Haraza uwundi muntu yorosha, nawe nyene mushake kumbe mumeze gute, mumeze gute. Abantu hari usanga umenga turimbura naciye nibuka akagani k'umuntu ari hano ngo yigeze kugenda kugurisha indogobwe yiwe ari kumwe n'umuhungu wiwe, mwana w'umuhungu. Hamaca bagira bati urugendo ni rurerure, urirako iyi ndogobwe turaza kuyigurisha tugeze ku isoko, mugabo twoye ku ruhande rugendo. Ahura n'abantu ba mbere bati wewe wa mugabo uri umugese, mugoma muje kugurisha indogobwe mwaruhishije gutyo mwagendeyeko. Gabagira ati basi reka twumvira abantu tuveko tugende n'amaguru n'indogobwa ku ruhande. Bahura n'abandi bantu ba kabiri bati muri bijuju mufise indogobwa mukagenda n'amaguru. Arahambagira ati urira ko wewe basi fume ndo hajeje nyene wabari bugendera ku ndogobwa. Bahura n'abandi wa mwana we ntandera ugira uri kibura mutima, urashogendera ku ndogobwa so wagenda n'amaguru. Aho arahindura agira ati mwana vako ubu ni urire ko wewe, reka je nurire ko ahubwo. Bageze imbere wana n'abandi bati mama umugabo w'igikoko, aho rero uragendeye ku ndogobwa wenyene, umwana wawe ni usize agenda araruha gutyo. Abantu turimbura mugiriye, uzoza wiyumvamo ingabirano yo gushikana Imana ku mu bandi, kandi uyumva mu inzira yawe uyagushaka uku uyagombe kugutwara muri ibi, uyagombe kugutegekera muri ibi. Ariko hari akajambo Yesu yavuze mu gusozera akagira ati ariko ubwitonzi bwerekanywe n'abana babwo bose. Ni ukuvuga iki? Wewe mu bwitonzi ukumva icyo Imana iguhamagarira, ukabanza kwitaba uwo muhamagaro w'Imana, ukumva yawuguhaye mu muryango w'Ekleziya. Hanyuma ibisigaye ukareka bamwe n'abandi bakagira komantere zabo, mugabo ukumva uti jewe ndafise inzira yaje niko ndakurikira. Kandi impera n'imeruka uzotera ushike niba umuntu azi kwihambirira ku ngabirano yawe, ku muhamagaro wawe,
kandi washika baba nyene bazogaruka bagukomera amashagire bati yarahambaye. Mugabe yuzimira ugakurikira umukurikira kubashimisha bose wabuye udashika ugatakarira mu kugumuzimagirika, bakaba aribo bagaruka kandi kugutwenga bati ehe wa wundi byaramutaye kuwa amazi. Dusaba Mukama kwamatwumva mu bwitonzi bw'umutima umuhamagaro wacu icyo dushaka ko kucihambirira ko tutaguma dukebaguzwa n'abatwemera canke abatugwanya abatugaya, ariko kumva uti jewe ndazi uwo nemera, ndazi uwo nakurikiye, ndazi ijambo riri mu mutima wanje twasangiye, ndazi ico nkurikira. Mugabo bwa mbere bwo urazi ico ukurikira, urazi ico ushaka. Ushaka kubiki? Ushaka gushika niki mu muryango w'abana b'Imana? Ico kibazo kirahambaye kugira ngo wumve uriwe, hama ni wamara kumva neza uriwe, wumve ico Mukama gutumirira kuba gukora mu muryango wa Ecclesia, hanyuma kandi ugumugikurikirana ushikanye imbere y'Imana, ushika icamwa c'ubwami bw'Imana gitamazuye kigaheza kigasesekara mu buzima bwawe bwose. Amen.